Ndasubiye kubaramutsa mwebwe nywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bitoroshe na gatoya, byose nyine tukaba turi buze kubigarukako mu ido n'ido ry'aya makuru, tukaza no kubabwira ku majambo akomeye kandi ateye ubwoba yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu ido n'ido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Imiryango y'abakukuruke batandatu bapfunzwe iriko iratotezwa ku rugero rwo hejuru muri Matana. Imiryango y'abakurukuke mu gisirikare no mu gipolisi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi ubumanuko bw'u Burundi riyamiriza agatotezo iriko iragirirwa inyuma y'ubwicanyi bwabereye ku mutumba Nduta wo muri zone Gasibe muri komine Matana. Iyo miryango yikeka bene uwishwe kuba bariko barondera kwihora uwabo yishwe mu kwezi kwa Gitugutu guheze. Abakurukuke bo mu gisirikare no mu gipolisi barapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi kuva ku wa 26 Gitugutu guheze. Bikekwa kuba bishe umuntu kwa 15 Gitugutu. Bahagaritswe uwo munsi nyine ibara rikimara kugwa. Amakuru ava aho nyine avuga ko kuva ico gihe abo mu miryango yabo bakurukuke badahengeshanya guterwa ubwoba. Bikeka bo mu muryango wishwe ko bari inyuma y'ako gatotezo bariko barakorerwa. Abana babo bapfungwa batandatu nibo bariko barahanwa cane. Kuwa gatandatu uheze imiryango ya babiri muri abo bakurukuke batandatu baragizwe ko igitero c'umurwi w'abantu bikekwa ko ari abo mu muryango wishwe. Amazina y'abikekwa ko ari bo babikoze ico gitero yaravugiwe mu nama y'abavuka muri zone Gasibe aca ahabwa igipolisi. Bw'amasoko yegereye iyo miryango, amatati yahindutse byihuta yo hagati y'abahutu n'abatutsi bo kuri uwo mutumba. Abana babo bapfunzwe boba barahunze igihugu nyuma y'uko babonye umutekano wabo utifashe neza. Bari bafise ubwoba ku mutekano wabo inyuma yo guterwa ubwoba na bamwe mu bo mu muryango wishwe mu kwezi kwa Gitugutu guheze, niko iryo soko rishimangira. Abo mu muryango wabo bakurukuruke basaba abajejwe intwaro n'ubutungane kubatezurira. Babona ko bera kuko ata muntu n'umwe araja kubagiriza. Basaba ko imiryango yabo bakurukuke ikingirwa ku rugero rwo hejuru cane kuko irabangamiwe kandi ibara rirashobora kugwa umwanya n'umwanya. Abantu 5 bikekwa kuba inyuma y'ako gatotezo barindegembya ataco binona nk'uko amasoko yaho nyine abivuga. Abatubwiye amakuru batumenyesheje biciye mu masoko mu gipolisi intwazangabo mu Nyamiramabi yashitse ku mutumba Nduta kugira amatohoza kugira ngo hamenyekane abantu bavuzwe muri iyo dosiye. Igipolisi c'imatana carashize ikirindiro caco kuri uwo mutumba inyuma y'amakenga y'abanyagihugu. Ico kirindiro kizonahabwa kandi Nyamiramabi. Abo batandatu bikekwa bararengutse mu ntahe y'umwiherero kuri uyu wa 4. Ingingo ya sentare izomenyeshwa mu masaha atarenga 48 mu gihe itegeko rigenga uko imanza zitohozwa zikanaburanishwa byokurikizwa. Uwishwe yari umuhutu mu gihe abapfunzwe ari abatutsi. Impazangabo y'ipeti rya kapiteni mu gisirikare c'u Burundi ivukana n'uwishwe irikekwa kuba iri inyuma y'ako gatotezo kubw'abanyagihugu baho muri ako gace. Bavuga ko nyine ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya leta itagize ico ikora. Tuvuye ngaho kuri ayo makuru nyine ariko haravugwa amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nanone iri kuvugwa mu Rutana, aho abantu 14 baciriwe gupfungwa kuva ku mwaka umwe gushika kuri 5 bagirizwa guhungabanya ubutunga bw'igihugu. Mu ntahe y'ikibiriraho yashashe kuva ku wa 2 gushika ku wa 3 ku muhingamo
wa 14 kuri 16 barengutse baragiriwe icaha muri sentare nkuru ya Rutana ubuseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi bose bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Muri abo 14 batanu bazopfungwa imyaka 5 batangiye n'ihadabu ry'amafaranga angana ibihumbi 500 by'amarundi. Abandi batanu bane baciriwe gupfungwa imyaka 2 n'igice batanje idahadabu y'amajana 5 y'amarundi. Abantu bandi babiri bagirijwe gukingira ikibaba abahungabanya ubutunzi bw'igihugu bazopfungwa imyaka 2. Umugwi wa nyuma ugizwe n'abantu batatu bakatiwe gupfungwa umwaka umwe bagirizwa nabo nyine gukingira ikibaba abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abandi bantu babiri bejejwe na sentare. Uretse ibyo bihano amakamyo 3 bari bafise co kimwe n'ibirimwo byarafashwe bica biba ibya leta. Amakuru Ndikuriyo avuga ko abo bantu 14 bose bava muri komine ya Giharo. Amakuru dukora muri sentare nkuru ya Rutana avuga ko bahagaritswe kubera ko babeshe abakozi ba bare basanze harimwo ibidandazwa binyuranye n'ibyo bemeza ko bafise. Ibyo bidandazwa bigwiriyemwo ibifungurwa akaba ariyo mpamvu nyine benshi muri abo bagiye gupfungwa kubera ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abahungabanya itunga ry'igihugu aho bari bose bagomba gufatwa bagapfungwa. Ariko igitangaje kandi kinababaje nuko nyine hapfungwa abanyagihugu bato bato mu gihe abategetsi bo ku rwego rwo hejuru aribo baza imbere mu kunyegeza itunga ry'igihugu bo batigera bakomwa ko urutoki. Ibiriko biratera abarundi batari bake agashavu bakabona ko leta Evariste Ndayishimiye yabatereranye ku rugero rwo hejuru. Rutovu harahagaritswe umwigisha akekwa ko yakubise umunyeshuri agaca apfa. Fideli Niyukuri asanzwe yigisha kuri esi kominare ya Kajondi muri komine ya Rutovu intara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi arapfunzwe kuva ku wa 6 uheze mu gasho k'igipolisi caho. Yagirizwa ko yakubise umwana yiga mu w'indwi agahava apfa. Abaduhaye amakuru bavuga ko uwo mwana yahoba yazize ko atazanye ibikoresho by'imfashanyigisho byatumye akubitwa n'uwo mwigisha kugeza acikanye. Yarakubiswe cyane kugeza aho acajanwa ku bitaro byo mu Rutovu. Uwo munsi nyine muga ntiyaraye ku isi. Bivugwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe ufise agashavu gakomeye cyane. Wikeka ko ico caha yarahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko bivugwa n'igipolisi. Abo mu muryango wo yishwe baranse guhamba kugeza ukuri kumenyekanye. Ikiziga ciwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya komine. Kuri uyu wa kabiri umushikirizamanza mu ntara ya Bururi yafashe ingingo yo kugumiriza Fideli Niyonkuru mu gasho. Umuryango we yishwe asaba ko Niyonkuru yugururizwa i Bururi ku mugwa mukuru w'intara kugira ngo abazwe ku byaha akurikiranwaho byo kugandagura uwo yari ashinzwe guhereza uburere. Ibiriko biratera agahinda abaryango biwe babona ko batereranywe n'uwo mwigisha yahemukiye umwana wabo. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru imaze igihe kitari gito ivugwa aho nyine Evariste Ndayishimiye ati iyo ubutegetsi bunaniwe no gutabara umwenegihugu arenganijwe n'ubundi umwenegihugu mugenzi we ubwo butegetsi ntaco buba bumaze. Perezida Evariste Ndayishimiye arivugira ko yo ubutegetsi bunaniwe gutabara umwenegihugu ataco babimaze mu gihe muri no minsi hari inkuru iteye ubwoba kandi inababaje yuko hari abasoda b'u Burundi bafashwe na M23 ariko leta ikaba itagira icyo ikora kugira ngo ihobohoze abasoda ahubwo yo ikabandanya kurungikayo abandi basoda kugira ngo bajye gupfirayo mu gihe n'abafashwe mpiri na M23 leta ataco iriko irakora kugira ngo ibagaruze. Aricyo kiri gutera abanyagihugu batari bake agahinda bakavuga ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza ataho ahuriye n'ibyo akora. Evariste Ndayishimiye ati iyo ubutegetsi bunaniwe no gutabara umwenegihugu arenganijwe n'uwundi mwenegihugu bugenzi we ubwo butegetsi ntaco buba bumaze. Ayo majambo yaraye yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yari yateye iteka ibirori byo kugurura indwi yahariwe intwari zitanze zitiziganya mu guhabuza demokarasi. Byabaye kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 16 Munyonyo 2023. Ku bwa Evariste Ndayishimiye ngo ubu abarundi bahanganye n'urundi urugamba rwo kugarukira ubutungane, rwo kurwanya ubukene n'urwo kurwanya ubunebwe.
abanebwe, ariko benshi bakabona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye akora ibyo avuga ataho bihuriye n'ibyo akora, kuko yaba ubutungane bwigenga ngaha mu gihugu cy'u Burundi urubanza rwa Bunyoni ntirwaba rwaragenze nk'uko rwagenze, ariho abarundi batari bake batanguye gutahurira ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ibyo avuga ataho biba bihuriye n'ibyo akora. Ngo rero iyo hagiyeho indongozi zidafata abantu kumwe bica bizana urwango, akabona ko igisata cy'ubutungane aricyo gikwiye kwitabwaho kugira kirinde inzangano hagati y'abarundi, ariko benshi bakavuga ko impamvu igisata cy'ubutungane cyapfuye Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara rukomeye cyane. Agasaba kandi abagumyabanga kubandanya urugamba rwo guhagurukira abashaka gutunga barinze gusahura ikigega cya leta n'ubutunzi bw'igihugu, nk'uko aribo bacinyiza Uburundi ngo ntibutere imbere. Reveriyani Ndikuriyo amenyesha ko umugambwe CNDD ugiye kubakira uburaro bw'iteka imiryango y'abatangiye igihugu mu gihe cy'urugamba. Mu ijambo ry'ikaze umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD Reveriyani Ndikuriyo yaraye ashikirije mu gihe yariko arugurura ibirori byo kugurura indwi yahariwe intwari zatanze zitiziganya mu guhabuza demokarasi. Yamenyesheje ko uwo mugambwe ugiye kubakira uburaro bw'iteka imiryango y'abahoze ku rugamba. Uwo mugambwe ukaba waciye ushiraho ubunyamabanga ntunganyabisata bushasha bujejwe gukurikirana abahoze ku rugamba, aho Nkurunziza Pierre Abdallah yariwe yaciye agenwa kurongora ico gisata kizonakurikirana uwo mugambi. Twibutse ko ibyo birori byahimbajwe ku civugo bagumyabanga uwuhenzwe n'agahengwe acana inkinzo. Twubake rero igihugu cacu tugabye, kuko nyine ibintu birashobora guhinduka umwanya banywanyi bacu. Amakuru yacu twari tubafise ni ngayo, ariko hari andi makuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba ariko aravugwa mu bihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bitaba bigiye koroha. Nyine turiko turabakusanyiriza kugira ngo tuze kubashikiriza amakuru yacu turi buze kubashikiraho nyuma y'aya ngaya. Uwica ubusabwa nta kindi, niba ntacyo na kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.